Mu nama ijanye no kwiga isubirwamwo ry'itegeko rigenga ubutare n'agataka mu Burundi, bimwe mu bibazo abashingamateka bashikirije, umushingamateka Nizigama Sylvie yarabajije umushikiranganji w'ubutare n'agataka, akaba ari nawe yari umutumire, igituma igisata c'ubutare kitazana umusaruro ukwiye mu butunzi bw'igihugu. Mbega habuze iki kugira ngo ico gisata c'amamine n'amakariyeri biteze imbere igihugu nk'uko abarundi bari bavyiteze? None ubu ko habaye iyi revision, abarundi boca barema bakagira icizere kw'iki gisata vy'ukuri ko kigiye gutanga umusaruro uboneka mu kwinjiza ubutunzi bukwiranye n'igihagararo c'ico gisata mu kigega ca leta. Ukunyuruza ubwo butare ni kimwe mu bituma hataboneka umusaruro ukwiye, nk'uko vyamenyeshejwe n'umushikiranganji w'ubutare n'agataka Ingenieur Ibrahim Uwizeye. Nivyo chaque fois que budget ije imbere wasanga ubutare bwatanze umwimbo muke, kandi dufise ubutare ukibaza ati bigenda gute? Imvo ni nyinshi, tubivuge tubisubire, imvo ni nyinshi ko hariho imvo y'abinyuruza, kuko gushika n'ubu hariyo abafatwa, hanyuma izindi nuko ugiye ukaraba umusaruro turonka uvuye ku butare wamara muke uravye ubutare bwashotse. Niyo mpamvu turiko tuyumvira ukuntu twoza tureyaga nabo kugira ngo dukureho umusaruro uboneka. Ntanga akarorero, uravye nk'ivyashotse mu 2019 byaragaragara neza ko hashotse ubutare butuzaniye amafaranga yo hanze angana n'imiliyoni 36 z'amadolari. Mugabo baraba ayinjiye mu mataxi byari ibihumbi 500, hafi na 20 vy'amadolari. Umuriyoni w'amadolari nturimo. Wagenda ukaraba 2020 naho nyene vyagenze uko, ko ibiharuro turabifise. Aho rero dukuyemo ya mataxi batanga, taxe ad valorem. Iryo tegeko rigenga ubutare n'agataka mu Burundi rikaba ryemejwe n'abashingamateka ibice 100%.